Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose nivyo ndabipfurije ndabahaye kandi kaze muri kino kiganiro cacu musanzwe mutunganizo mukongera mugashikizwa na jewe Janvier Imana irambona nkaba mfite amajambo ngomba ko dusangira dusoma mu gitabo c'amazaburi dusoma Zaburi ya 37 dusome 20 ukuvuga umurongo wa 23 hamwe n'umurongo wa 24 twumva aya majambo ica tubwira hanyuma duhave dusenga Imana. Aya majambo avuga ngo iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa inzira yiwe naho yotemba ntazoshika hasi rwose kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi nano majambo mfise nipfuza gusangira namwe dukuye muri ijambo rivuga ngo naho yotemba ntazogumayo. Imana yacu nidutabaye ngomba kuvuga ngo ntazogumayo, ngomba kuvuga yuko ko atazohera mwivu mu vyondo iyo yatembeye canke se iyo yaguye. Uwo nawe ninde? N'uyu muntu tubonye ngaho ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iyo intambuko z'umuntu kanaka ashobora kuba kumbure umwirabure umuzungu wahana hariya, urumva ntihisunzwe ibijanye n'ingene ari mwiza canke mubi, ari muremure canke mugufi, avyibushe canke yonze, ntibyisunze ko ari umukire canke atari umukire. Ariko ngaha tubona yuko vyavuzwe neza ngo intambuko z'umuntu, iyo intambuko z'umuntu ngo zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa, no kuvuga Uhoraho akanezererwa inzira yiwe. Umurongo rero wa 24 uvuga ngo naho yotemba ntazoshika hasi rwose kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Nano majambo kandi numva aryoshe dusomye muri ano mazaburi, izi n'indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba muri kahise kabo. Kino gitabo c'amazaburi kigizwe n'indirimbo baririmbye mu bihe bitandukanye by'ubuzima babayemwo. Iyo bafise ibibazo baraziririmba, iyo bariko barasenga Imana baraziririmba, bafise imitwaro baraziririmba, bariko baraduga mu minsi mikuru i Yerusalemu baraziririmba. Hari iminsi mikuru yaba i Yerusalemu gatatu mu mwaka. Zabaye indirimbo rero zirimwo ubuzima bwose, novuga ngo abantu baziririmbye bagiye babamwo. Imana yacu nidutabare kandi Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Uyu mwanditsi rero avuga ngo ni Zaburi ya Dawidi, aravuga ngo iyo intambuko z'umuntu, iyo umuntu intambuko ziwe ngo zishigikiwe n'Uhoraho. Aha yerekanye ibintu bibiri ngo bishobora gutuma umuntu naho yotemba, naho yogwa hasi, ariko ngo adashika hasi rwose. Ivyo bintu bibiri ngaha yerekanye rero, naho hariho n'ibindi byinshi byofasha umuntu kugira ngo kumbure naho yogira ingorane, naho yogira ibyago ntahereyo, ariko Imana ni mutabare. Ngaha yavuze ngo ivyo bintu bibiri yavuze ngo icambere iyo zishigikiwe n'Uhoraho, intambuko z'umuntu, ingendo z'umuntu, inyifato z'umuntu, imvugo z'umuntu, ukuntu abanye n'abandi, uwo muntu ngo iyo bishigikiwe n'Uhoraho, iyo umuntu atomboye akaronka sapoti y'Uhoraho, iyo umuntu atomboye agiriwe amahirwe, Imana imuravye igasanga ikwiye kumusutena, ico kintu ngo kibaye
umuntu akaba soutenu par l'Éternel, akaba soutenu, Imana ikamusutena, ikamwunga umukono, niko abandi bavuga, ikamushigikira. Ngo iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho. Hanyuma arongera ko kandi ngo hanyuma ngo Uhoraho ngo akanezerererwa, ni kuvuga akanezerererwa inzira yiwe, inzira y'uyu muntu. Imana yacu nihimbaza. Ngo muri ico gihe rero ivyo bintu bikoraniye kuri uyo muntu, ivyo bintu bimuhuriye ko, ngo uyu muntu ngo naho yotemba, birashoboka ko yotemba, birashoboka yuko abantu bomuraba bakabona yuko asigaje gato agakorokera mu manga, birashoboka yuko abantu bomwimbira icobo, birashoboka yuko babankuwunguka bomuburabuza, bomuburagiza, ngo ntihagire ico apfa yimariye, ntihagire ico apfa ashitseko mu buzima. Birashoboka yuko ibimugwanya vyomuhagurukira. Uyu muntu intambuko ziwe zabaye soutenu par l'Éternel. Uyu muntu intambuko ziwe zashigikiwe n'Uhoraho. Uyu muntu inzira yiwe yanezereje Uhoraho, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ngo ntikibuza yuko vyoshika hakabaho ibihe vyo gutemba, ariko mugabo ngo hariho difference, hariho ubudasa, hariho itandukaniro hagati y'ugutemba canke ukugwa k'umuntu intambuko ziwe zitashigikiwe n'Uhoraho, kandi hariho itandukaniro, hariho ubudasa buri hagati y'umuntu inzira yiwe yanezereje Uhoraho, hamwe n'abantu rero cyangwa se hamwe n'umuntu inzira yiwe itanezereje Uhoraho, canke mbere n'intambuko ziwe zitashigikiwe n'Uhoraho. Imana yacu ni dutabare, kandi Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, novuga vyinshi nibutse Yobu ingene yagize ivyago, ingene Yobu ngo shetani yagiye ngo asaba uruhusha Imana kugira ngo ageragereshe Yobu ibyago byose bishoboka. Muri ivyo vyago harimo guhitana itunga rya Yobu ryose, kandi ngo mu gihugu c'Uzi Yobu yari umugwizatunga amenyekana, azwi cane, ariho nome, ariho koni, novuga ngo par tout le monde. Nk'uko nk'ubu muri kino gihe ba Elon Musk bazwi, ba Dangote bazwi, n'abandi ba Bill Gates n'abandi kumbure jewe ntashobora kumenya, ariko mugabo amateka abazi abavuga ko yuko abagwizatunga bakomeye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yobu arahomba ibyiwe byose, ingamiya, inka ziwe, ubusho bwiwe, intama ziwe, n'abana biwe barapfa muri ibyo bigeragezo. Mbere ngo n'umubiri wiwe uratandukirwa, agwara ibihute uhereye ngo mu bworo bw'ikirenge ngo gushika mu mutwe, umubiri wose. Abana bo bavuga ngo bijye bihute yagwaye ngo ari kanseri yo mu maraso, no kuvuga amaraso nyene yabaye nabi, nta nama yihari bavuga ngo uhavuye avuma yose ayo mabi ushiremwa ayandi meza. Imana yacu nidutabare. Ariko Yobu ndanezerwa iyo nibutse inkuru ziwe, guhaza ngo bagenzi biwe ba Elifazi n'abandi niriwe ndaraba amazina, hanyuma ngo batangura kumwumvisha yuko umuntu atacumuye, ivyo bibaye kuri Yobu bitomubako. Umuntu atacumuye, Imana idashobora kumuherereza kw'ivyago nk'ivyo, bamwumvisha ko akwiye kwihana. Ariko Yobu nawe ngo yari asanzwe azi neza yuko bitakwezwe n'ivyaha yakoze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero
hamwe n'abo bagenzi biwe n'abandi bose babona ibyabaye kuri Yobu. Niyumvira ko yaba ngo muri kino gihe hoho aya mashene yacu ya YouTube na Facebook n'izindi page kumbure ziba zaragiye kwironderera amakuru kugira ngo zironke ama-views, zirabwe, zironke ababone, zironke abanwanyi benshi, zironke amasaha menshi. Baba baragiye kumugirisha ibiganiro, aba yaranditswe mu binyamakuru bavuga ngo bwa bundi abakire, abatunzi batunze byinshi ntimuzokangwe n'ibyo batunze, kumbure babikura ikuzimu. Ye baba babironse batanze ibimazi, none rero ibigirwamana bacishije birabahinduka. Bari kuvuga byinshi kandi n'ico gihe naho nyene havuzwe byinshi, ariko kuko Yobu intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Uhoraho, kubera yuko Yobu inzira yiwe, ingendo ziwe, inyifato ziwe zanezereza Uhoraho Umuremyi w'ijuru n'isi. Yobu ngo harageze igihe Imana iramushumbusha, bya bindi byose yagiye abura bigwizwa inshuro ibihitangabo kangahe. Mbere ngo n'aba bana yabura ngo avyara abandi bakobwa beza beza, ngo ico gihe ngo nta bandi bakobwa beza beza bigeze kubaho basa n'abakobwa ba Yobu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, ntumbereye kuvuga ngo birashoboka yuko umugororotsi yohomba abantu bakabimenya, birashoboka yuko yogwara agasinzikara abantu bakavuga ngo agwaye umugera, nimba ari umwigeme bakavuga ngo urujya rushatsi rwahishiye yatwaye inda, ye bimeze uku bakavuga yamuhe. Ariko nimba ari umugororotsi, nimba intambuko ziwe zishigikiwe n'Imana, nimba inzira y'uyu muntu ariko arahura n'ibyago, inzira yiwe nimba inezereza Uhoraho, azogutangaza. Ntukwiye guhandwa ku rurimi, ntukwiye kwihutira kuvuga ekaye habanamba, uze witonda, kuko abantu bashigikiwe n'Uhoraho naho botemba ntibazohera hasi, ntibazoherayo. Niryo jambo ntumbere kukubwira ngo umuntu intambuko ziwe zishigikiwe n'Imana naho yonyerera, kuko umuntu yari mu isi aba akiri mu ntambara, aba akiri mu byago, aba agihura n'ibibazo. Ariko mugabo ko uyu muntu intambuko ziwe zishigikiwe n'Imana, uyu muntu ntaco azoba, naho yotemba ntazoherayo, ntazogwayo ngo ahereyo habanamba. Ariko Imana yamimubikiye surprise. Uyu muntu yamana surprise, uyu muntu yamana amahirwe ya kabiri, yamana seconde chance y'ubuzima. Imana yacu nidutabare, cagihe abantu babona yuko kari gato ibirenge vyiwe bigaturimuka akagwa mu manga bamwimbiye, mu cobo bamwimbiye, Imana ihora imuramira. Ngaha twabonye ngo naho yotemba ntazoshika hasi rwose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, ya minota twifuza kutarenza isa n'iyikwiye, tugomba tugarukirize ngaha. Ntumbereye kubwira umugororotsi, ntumbereye kubwira umuntu intambuko ziwe zishigikiwe n'Uhoraho, yumva yuko mu mutima wiwe atajwi rimwagiriza ikibi, yumva ko yemeranya n'Imana, ko yagerageje gutunganira Imana mu buryo bwose bushoboka. Naho yoba ariko arahura n'ingorane, naho yoba ariko arahura n'ibyago, ntumbereye kumubwira ngo yewe mwene data, shishikara, wizere Imana, wihangane, wirinde, wiyubare, ugwanye icitwa icaha ico ari cyo cyose,
kuko imana irahari naho wowe uri mu bihume ngo ntuyibona, irahari ngo ikuramire mu kuboko kwayo, kandi ibyawe bigiye gutangaza benshi, kuko imana ntihora yemera yuko abantu bashigikiwe nayo batemba bagaherayo rwose. Ekaye habanamba, imana yama ihaguruka ku ntebe yayo izanwe no kubatabara, ikabaramira mu kuboko kwayo. Nari kuvuga kuri rino jambo rivuga ngo kuramira, ariko mugabo nyene iyi minota iranjanye, si byiza yuko norenza iminota cane. Nari kuvuga byinshi, nari kuvuga Paulo intumwa, si muri za ntumwa 12, ariko ni intumwa kuko yabaye intumwa ya Yesu, yatumwe na Yesu, yahagurukijwe na Yesu. Muramubona muri kino gihe abantu bitwa ngo ni abapotre. Uyu umuapotre akwiye kuba ari umuntu yahawe iyerekwa n'Imana mu buryo budasanzwe, yahagurukijwe mu buryo budasanzwe mu muhamagaro wo kuba intumwa, hanyuma akama agenda hirya no hino, agenda ashinga amashengero, avuga ubutumwa bwiza buhembura abantu, adatumbereye novuga ngo kuguma ahantu hamwe gusa honyine. Imana yacu dutabare, kuko umuapotre ni nk'umumissionnaire agenda hirya no hino ajanye inkuru nziza. Nari kuvuga rero Paulo ingene yariwe n'inzoka, yakomowe n'inzoka, nico kirundi ciza. Inzoka iramukomora, ico gihe ngo bari bahatswe gutwarwa mu gusoma nturi mu kiyaga, ubwato bamenekerako, bahakwa gupfira mu kiyaga. Abantu babonye iyo nzoka ngo imuriye, ngo baca batangura kudebagura, batangura kuvuga ngo Imana ngo idacugwa nkunzi, ngo naho yarokotse urupfu rwo mu kiyaga ngo ntimwemereye kubaho. Batangura kuvuga amajambo nk'ayo, ariko haheze akanya, kuko Paulo ivyo bitare bimubaye ko kubera yuko intambuko ziwe zidashigikiwe n'Imana, ahubwo intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Imana. Paulo rero ngo acafata rwaruyoka ngo ararukonkomorera mu muriro rurasha, ngo bararindira yuko ahantu iyo nzoka yamukomoye ngo hona vyimba, barabura. Batavuga ngo ngo rega bwa bundi bashe ngo ni Imana, ntabwo ari shetani, ntabwo ari Imana igomvye kumwiceka, ahubwo ni Imana iri mu ruhande rw'undi mutabare. Umwanya uranjanye, reka rero senga Imana. Bene data bakunze bakino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, sinzi bihurimwo, sinzi intambara uri kuracamwo, sinzi biri kubera kugora, ariko narinza abone kukubwira ngo usuzume neza ko intambuko zawe zishigikiwe n'Uhoraho, kandi usuzume neza urabe yuko inzira yawe inezereza Imana. Ni ukuvuga urabe yuko atabyaha ufise mu mutima wawe mupfa n'Imana byohava vyonona imigenderanire yawe n'Imana. Imana ibura hica mu kugutabara, nayo ibisigaye sikizima. Ibyo wowe uri kuracamwo vyose Imana igushigikiye, witege ko Imana igiye kugutabara. Wa muntu we uri kuca mu bibazo, mu ntambara, mu magogo, mu marushwa, mu makuba, mu mageragezwa y'uburyo butandukanye, Imana izanywe no gutabara umuntu wese intambuko ziwe zishigikiwe n'Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, kandi amajambo meza y'ikimazi abwiye umuntu wese ngo arabe yuko gusa intambuko ziwe, ingeso ziwe n'inzira ziwe zihimbara Imana, zishigikiwe n'Imana, nayo ibisigaye wewe ngo uri kuri controle kugira ngo ibintu byose ubikore neza. None rero umuntu yumvije kino kiganiro avuze ngo Mana, ndumvise ijambo ryiza, ariko mugabo ndafise ibintu vyotuma utanshigikira, ndafise ibintu nadabadanganije, najaganije, nacumuye bitaguhimbara. Ngwiza ko imbabazi, hanyuma nanje mbe mu bantu ushigikiye, mbe mu bantu bunga umukono, mbe mu bantu nawe Mana usutena. Uyu muntu nurucumugirira neza, imbabazi zawe zimuboneke ko ivyo ugomba vyose bishishikare kubana n'abana bakunzi bakurikiranye kino kiganiro. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no Kristo tuvyizeye. Amen.